Asha kugira nshobore kubona na Gasore dushobore kuyaga vyogenda gute ndazi biragoye bakambwira ati wonge twaramwandikiye aranka kutwishura abandi turamurondera ntatuvugisha adushiye katudogiriza kibiyo nawe ndakuzi ko kenshi cyane uburi hafi yiwe ndazi ko atagikorwa na kimwe ushobora gukora mu gihe mutari kumwe ndabizi neza sinkekeranye byose ndakubibaza ko ndabizi Hello guys, mwaramutse cyangwa rivanya naho muherereye kuri mikroza nyinshi media bari kumwe na Mr. Swingi canke Marisu nko bisanzwe. Kwa Islam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuba Kristo Imana habwe icubahiro nko bisanzwe. Turabwiye ko tuzokoma tubahereza ibintu bimeze neza hakonze ibintu bimeze nabi nzofuma nica canke jewe banyisha ariko turi mwabura banyishe muze mutuvyitwaramo neza canke muze mugire ico mushoboye kumfasha muri uwo mwanya ukumurumva ko nzoba nzize mwebwe nkuko bisona bazani umutumira musanze mumenyereye no muvuga mu manager canke mu boss w'abantu benshi nkumbure turaza gushobora kubimenya ko vyinshi ko twagiriwe amahirwe tugashobora kuronka amahirwe kugira ngo dushobore kuvugana nawe Humbure vyinshi tugenda tukubimenya ivyerekeye ba manager n'abakozi babo aba boss n'abakozi babo karibu nyakubaho. Merci beaucoup. Mumeze neza ni fresh kabisa. Amakuru y'imisi musaza. Turashima Imana ko ni Polampo. Wabereho. Merci sana kabisa. Kumera cyane mutaho. Nkuko bisanzwe jewe muri no misi ndamuzi nka manager wa Gasore cyane ndamuzi nk'umukoresha wa Gasore sivyo reka tubifate uko nyene mbere nibaze ko ari vyiza harayane makuru ndiko ndamenya yivyerekeye D1 nawe hagati yiwe mazi misi ndavyumva ko ndumunyarusaku mvye numunyarusaku gusa mu mbabariraho nza kuvuga nabi muze kugira ico mushoboye kumbariramo bimeze gute vyawe na D1 uko nivyagasone ngo mushobora kubitubwira ko na gatoya D1 n'umuniga tu n'umujama naherekeje Gasore mu gikorwa cyo gukora na D1 mu Gatumba nibaza indirimbo ya Sosi yitwa Mbabarira ni twari kumujya munsi hari umva nyene n'umuniga n'umujama nyene tuzana nyine bisanzwe ya nuko kabisa ko ari abantu mugumana umva makuru yuko sponsor nyinshi cyane yakoze kuri rya ndirimbo yambabarira ngo kujya yamuririra nawe yapfukamira abandi amarira kwari we nkumbura ushobora kuba warashizemo inguvu nyinshi no bubeshi cyane n'ukuri barakubeshe abo barakubeshe bakubise swata kabisa abakubise swata barakubeshe kabisa byari bisanzwe tu ni bisanzwe okay reka nibaze ko tuza gushobora kumenya vyishane reka ndakubaze nk'umuntu amenye ibintu vya biriko biripasa muri no misi muri filime cyo mu muziki cyane ndetse no ibintu byose bikorwa kuri izo social nibaze ko ushobora kubiza ni yahe ntambamye uno munsi ko numva abantu benshi bariko barakora baguma bavuga amajambo tufashwe nabi n'ababosi bacu dufashwe nabi n'abamanager bacu nta bintu bikiboneka ni yahe ntambamye yo bihari mbe basho mbona yo biri ku babosi canke yo biri ku bakozi nka twebwe nyako tuko turabikora cyane nibaza yuko atanambamye yo baho mu gihe urakora neza kandi igikorwa cyo urakora ko kiridandaza fresh nibaza yuko mwese afise imico yiwe afise uko yabayeho ariko tu ntanambamye nimwe hari kirese ukoze neza kasagenda ukoze nabi nambamye rabaho Mbose ushaka kumuha akazi kagayitse kameze fo akwemerere oya kandi ashira umutasha amafaranga yiwe tegeza gukora nk'umuntu w'umugabo nyine umweke ko nawe ushoboye gukora ikintu kimeze neza ni fresh man Okay nkuko bisanzwe urashaka kutwishura ko bimwe muri ivyo ari kindi kibazo kimwe uno munsi uhuye no muntu akina comedy canke akina filme urabona ko YouTube kugira itangure guhemba bisaba kurinda gutravaya cyane Mgukaza wumva abantu barako barasara bamwe bakinyima zigenda bumva ngo je ngo ndakora nkata ngo tarayanje ku giti ciwe ngo ntampembe mugo ugiye kuraba ugaca usanga YouTube yiwe na ubwiwe ntaratangura kumuhemba niye mpanuro ushobora guhereza abo bantu umbura bashobora kuba bikora batavyo baba bamenyereye cyo nibaza yuko imbere na mbere kwanza kugira wiyubake ubake na brand urimwo no gukora cyane nibaza yuko ushaka kuzoshika ku nombero nziza cyangwa ushaka gushikako nuzoshiremo amafaranga imbere ahubwo gukora kwanza abantu bakumenye ubake izina ryawe ubake brand yawe hamwe n'amafaranga zoza urako mu Burundi vya YouTube vraiment singu benshi amafaranga byinjiza niko kunyene kuronka giriki kuronka tudirikana kandi tumuronka amafaranga kanaka cyo gituma nubona abastari baguma bakubita amasho ari na hari nivyo bituma binjiza amahera no kwihagarara kuri YouTube nyene ni ya systeme yo kubaka izina nyene gume rikomera abantu baguma kubona kuri
kuraboneka bimwe n'ivyo nyene ndoyo babanga reka tuvyizere uko nyene baze ko niko kuri vraiment ivyo tubwa kunzwe nyinshi media nivyo ariko aratubwira mbega izina ryawe ntibagiye mwitwa bande nashaze kugira mu manze ndadukwakwanye tukora nenda twibuka cyane tubanze tuvemwe kugira ngo tubandanye kubira cyakazina kumwe nawe vraiment je nitwa Makolo de Kankolo niryo zina banzi ko jewe nk'iryo nkaje utarinyandike ku rupapuro ntajyo none bisaba ko unyandikira ngenda ritwaye ahantu ku rupapuro ku buryo yaho mvyutse mbusa nkarisoma ngiye kuryama nkazinagibuka Makolo de Kankolo mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ndandaza nyene ibintu bisanzwe vy'impuzu nyene impuzu amapantaro amashati ibintu mwene ivyo nyene vyo kwiyungana nyene gushike ku nombero nziza n'ubura malare bwaya aja de poche mwene ivyo nyene jewe ndakuze ufise umugwi wa firme ukomeye cyane kandi vraiment wakora bigashimwa uno munsi uwo mugwi wawe uracahari umugwi urahari ariko tu kumva yuko benshi bari busy n'ubuzi bwabo urazi mu gisagara ko dusigaye dupambana dutigita bigatuma nk'umugari ariko vuba tutosubira kandi gukora mugabo haraba ku ishure abaye ku kazi urumva ko biragora twabaye banza kugira bahagarikiye gatoya amabiyunganganye kwanza rongo time mace baza dusubire kandi dukore umugwi urahari man ushobora gupfa murakoze cyane nkuko bisanzwe nyamba atari banga hari abantu benshi maze kubona banshako bakanati mbega basha kugira nshobore kubona na Gasore dushobore kuyaga vyogenda gute ndazi biragoye bakambwira ati mwe twaramwandikiye aranka kutwishura abandi turamurondera ntatuvugisha adushiye katudogiriza kibiyo nawe ndakuzi ko kenshi cyane uburi hafi yiwe ndazi ko atagikorwa na kimwe ushobora gukora mu gihe mutari kumwe ndabizi neza sinkekeranye byose ndakubibaza ko ndabizi mbega bimeze gute kugira ngo muhure nawe vyaba byarakugoye canke kubera bimeze gute cyo ushobora kubitubwira ko ivyo Gasore n'umuniga n'umubro wanje Gasore namumenye muri 2012 tugikora bya bintu by'ama repetition yacu mwikota mu kinama and then iyo ngaho turaburana gatoya ko nagize voyage nja muri Tanzania nabagiye voyage muri Chine urumva turaburana twasubiye kubonana muri 2020 kwezi kwa 12 hagiye twinjize muri 2021 niho namenye Gasore turasubira kandi turabona na vibe turasubira ko vibe tutangura gukora video yanje ya mbere nayikoze muri 2021 kwa Gasore turakubita vibe harashi nuko kabisa mbega ni rihe jambo woshobora guhanura abastar buno munsi bo mu Burundi ndabafata kumenga jewe ku giti canje sivyo nka jewe ariko je ntibiranshira ko vraiment nabo ndarondera arike kunyemerera afumara kunyemerera biyago birebire ariko rimwe abiri akayampa fumacambira kumanyugiza ariko ari abantu benshi bidogira abasitari bavuga ko atamwanya babahereza atagiko bigira babahaco kuyaga nabo umurondeye ari busy umurondeye bidakunda niyahe ntambanye base bituma adashobora guhereza agacira abafana babo man umuntu wa mbere uzi ko afite stress mu buzima no mustar afite stress za tayi mind iri muri busy umva udafise donc kugira nakwitabe base bakeneye yuko mu telefone mubwira bro hari diri ryabonetse nshaka ko tubonana tuyage hari ikintu kanaka cyabonetse urumva ukuzanye ngo tubonane nshaka kuri inzoga nshaka kuri fana ujya man na muntu ngatame yo kuza gukwiza abantu bose mu Burundi ngo aje kubonana nabo abaho umwanya bangazo ko ibindi bikorwa byumvira inyuma twe tuma dukora tous les jours je na tudakoza akazi mbandi ku kazi uri mu kane kazi mbandi mu karere ko mu kazi hari direct nicaye ku ruhande ashobora kuza kadiri pam twagakubira none ifo kupambana man umwanya ucwa mukeya wo kwicara n'abantu kuyaga je no muhira ngaho kugira bambone ni problem bambona gake nuko msara hajya ngo ubuzima ni induru nyene kandi ngo ifranga ugira urigaragure basha ngo nema kubanza urigaramire niko mpora ndavyumva bakera ndiko babitubwira uravuze ko bigoye cyane kugira ngo ntibumva ntibiva mu kugara umwanya muto umustar ahama nk'umuntu nk'uwe bayifuza kwifatikanya namwe mu bakinyi ba filme bimusaba iki biracoroshe canke imiryango yaramaze kugagwa muri twebwe muri IGC canke muri timu yiwanje yori kina amafilme canke muri kwa Gasore hariya kwa Gasore canke muri kwa Gasore muri timu donc sino bivugira kuri media ni ibintu nyene ushaka biri inbox mukadirisha twakwereka amasezerano twakwereka n'ibyo dushaka kubwira dushobora kuyungana natwe muri timu yacu biroroshe sibyatari sibyadanje ariko tucambe n'amasezerano no kuyaga iki udafise ushobora kubanga icyo gifise ni fresh rumwe icyo nyene urumva ko ibintu bigoye byahatari gusa igihari no kuvugana mugashobora kugira ico mushoboye kuvugana ko kugira ngo nkumbure ibintu ntibize bizane mu akavuyo uko akazi kose atakumvikana kuri mwo na cyane cyane ko akatagenda neza
ni yahe ntambamye ndazi kubimenyereye cyane ni yahe ntambamye hari uno munsi muri filime cyangwa muri comedy ituma badatera imbere cyane canke tudatera imbere cyane man igihugu cyacu ni cyiza cy'amavuko yego kandi turapambana ngo dushike ku nombero nziza sinkubeshe turapambana turacapambana kandi turapambana imvo yuko benshi badatera imbere nuko bashira spend imbere kuruta gukora akazi yuko rero uciye spend imbere kuruta gukora akazi man utusubira inyuma sinkubeshe urasubira inyuma direct ni down kumbe rero muri uwo mwanya kugira ngo nje kunywa inzoga cyangwa nje kumwifana naomba mfise bandi busy n'akazi uri busy n'akazi kandi kubura muri media n'ibintu bisanzwe kubura mu video n'ibintu bisanzwe kubera ko uri busy n'ibindi bintu kurakora aso tubari ruguru turi he mu Rwanda sinamwabonye video turi mu Rwanda turi ruguru turi he mu masho atandukanye ajye umwanya cyo bamukya gukora video uko nitwakora video misi yose yama dufise amadiri cyo gukora akava mu nzu yaguma arondera ubududu kugira umuntu ashobora kunda kududu no gukora ni yashuri kuve kabisa uvuge narakoze mbega umuziki na filme uno munsi uri kurabira n'amaso yawe hari ahantu ubona byo ni cyane kiba kirakurikiranwa cyane man abanyamuziki bariko barakora cyane ukumva man abamizisiye barakora kandi bigashima mu miseze comedy ari hejuru cyane kuruta abamizisiye mugabo tuko turakora twese ni famille kandi turi mu kintu kimwe urumva ukina comedy ukina uririmba muziki byose turi abantu bamwe gukundana gusa maze imisi numva abantu benshi bashobora kwidogera cyane abantu mu comedy canke b'imiziki bidoga ko abarundi bagenzi bacu atari bo badukurikirana cyane sivyo ugiye kuraba Vyose canke comment usanga arizo mu bindi bihugu bibanye ngahe iwacu nyene duturanye mugabo abarundi atari cyane ivyo hari cyo nawo wobumaze kubira bacanye barabesha man birabaho kuko ugerageje kuraba abantu benshi badukurikirana benshi cyane nabo hanze nonga mu Burundi bariho mugabo benshi banakomanta bakatubwira mukomeze cyagikogwa ibintu mwene ivyo benshi nabo hanze gusa abi wacu ngaho Burundi barindira ko bijya kuri Facebook kumbe rero bo kwijukira bakaza no kuri YouTube bakaraba byagenda neza man nkaho ku giti cyawe ni cya kintu woshobora gusaba abanyagihugu bafise iyo mpano ko hari uwafise telefone avuga ati je gusa uze ku telefone mbarira ati ibiro 10 by'ubududu birashitse ibiro 5 by'ibiharage vyaje mbega parcelle meze gute nundi ayifise avuga ati vy'ukuri reka ndyoherwe kuri Facebook cyo kuri YouTube kuri abo bafise umutima nabo batawufise ni cya kintu ushobora usaba nkaho ku giti cyawe man tugeza gusupportinga abana b'u Burundi ugwaruka bw'u Burundi niryo terambere ry'igihugu man sinkubeshe nitwe dutuma sinkubeshe aba boss benshi zorawe canke abantu bari bose bashize igiteramo bakazanamo umukomedi harabaho vibe ya tari nawo ufise ishavu rirahera nawo ufise ibiki n'ibiki mu mutwe bicabira stress cyasigabanuka urumva ko comedy ifise uruhara runini yakubana kumbe rero abantu bo kwijukira bakadukunda badusupportinga bakara video zacu kuri YouTube bagashira kwa ama like ama subscribe ibintu mwene ivyo nyene ama commentaire meza tukagiye ko twakora ikintu cy'amateka makoro reka tugushimire cyane urakoze cyane Umugore tuzubana yatumenya vyinshi uno munsi nibaze ko amajambo ngo bigwigwa benshi bikumva bene byo kandi ngo ivyo uvuze uvuga bike vyinshi bikaba ko ijambo ry'Imana tubwira ngo dusaba bike vyinshi tukabihegwa kuri gusa rero amajambo tuvuze reka ubuze gushikira ukumva ko ari cyo shugoye gukora ukore subscribe canye ubandanye ukurikirana n'abandi Umugore tuzubana yatufashanya vyinshi cyane uno munsi reka tubashimira abakozi b'Inyishu Media muri ko muradukurikirana nakaye kajambo genda ubwiye abakozi b'Inyishu Media ndabakunda cyane man nabonye akazi kanyu ni fresh ni vibe mukomeze nimucike intege bro mukomeze kabisa tuzashika kure subscribe ni muhimu kwenu mutie pa subscribe mutie commentaire kitu kama hicho nawapenda sana ciao